Wewe ndakubaza ijipo zigenewe abakobwa gusa nyene ipantaro zigenewe abahungu abakobwa n'abakobwa mwasatse ipantaro niza abahungu amajipo n'abakobwa araba wambaye igipantaro washatse kutwinjira kuko nyene mu mutwinjirira naje nakemvuga kubera iki mwambara mpantaro yacu mwambara amatisheti ko iki mutagiza kwambara ibihobe vyanyu n'ibijipo vyanyu mugwa mwambara impuzu zacu natwe tuzakwambara izanyu nshaka kuvuga ngo kubera uri umustare raba ube huku mbaho nkuko ndabishaka aramayiruma ari cyuma nshaka mva mu kigobe nkaja kujya mu uterere nkajya kujya mu kinama njyaho ushaka muduga suyo wanje mwene wamara mpano yacu muzigene ubipana zisigaye zizivye kubera mwebwe uyu musi wi TV Magic TV arafise ubwenge ararondera ivyana vyiza ivyana vy'ingidi man oya umengo arahana bisuma man ufite isoko muga nacyo bunye ko hakora umwana mwiza araba journaliste b'ibisabuni abakobwa b'ibisabuni wa journaliste dakesi ibikashi daki bugabo gweri boy barabona abali bo kurisha aba journaliste ba bien man What's up le fans de Magic TV murakomeye cyo meze neza muri kumwe na keke gatya kuri micro kumwe n'umuntu kumwe tuganire n'umusore yitwa La Vache Original cocaine gute Cyese ndi umusore genda umugabo ndafise aba ushaka kunyita umusore I'm sorry uri mu papa bana banga babiri urakuze abara abantu haye kubera iki icyo ni bikuraba wowe nafuye tukukubwiye Nashaka gutwara abantu bawe wowe nakubwiye tu nuko nyene urakomeye ariko ouais niwe wasanze ngwaye ibyishije ashaka mbiganiye sindagiheba ndakubajije umeze neza ndakubaze wowe nabanye n'urusu umuduga ameze fresh nora ameze ndikindi yamfomwe ngira nje muri gym none ayijambo yo kugora mbise ndakubwiye urashaka kumeze nabi mugandi bibuze kugenda muri gym cyangwa urashaka ufite ikindi kibazo mutwe iyo bameze nabi wowe nitwe no gukorana nakubwiye aho nameze nabi gumiwanya. Okay, merci amada gushimire kwanza waturindiriye nacerewe I'm sorry wafatse ko turindira sema mwebwe erega mwe ni muri serie vraiment mugani bon turabatahura twinjize muri fata ndakwinjize muri fata gute ndirimba donc ndagufata ndakiririmba fata okay fata ndirimbe kandi bi wewe ndimba wewe urazi kuririmba fata Jeff sijuri bigusa nayamba jamu ndayazi bon ku buryo yo ndakumviriza urashaka kugerageza kuririmba hamagene nce ndagufasha oya ejo ryanje ufite gripe oya rero naje sindirimba wowe ushaka ko ndirimba ririmba hama naje cye mbandanizamo oh my god this man okay naje tubireke ama festation atembe kera narindi nyuma waba hari yepfo mu masite ubusiga ba mu biti none na ari yepfo narapanga cyangwa nabamuhira aho baba hose nabamuhiri wacu none washaka nje gupanga ndifise muhira niba nafashe umwanzuro wo kujya gupanga ni kwanda bishaka ubase kuvuga ngo hari yepfo kandi wazi ko hari yepfo ni muhira kandi tuni tubayeho nabi umugabo atembere kwera wafashe umwanzuro wo kuza kwipangira uri umugabo narifise amahera kutavyumva nanga guza kujya gupanga mugana amahera na ndayafise none umuduga sinaguze ndi muhira sinateye imbere ndi muhira Mr Cameraman wewe ntuje kubakira sniper atera imbere wowe ivyo kwamaza nibiki kwa ni munsi niyo nateye imbere sio mbe urazi yuko shobora kwimuka nkenye hamugacho gute ngacamba gute turi yashawe navyo uzi wowe uri umukobwa ni ndiri urongogwe hama bagukamisha none wacho gute ukenye ugapanga inzu gute ukenye woyirihiki kuyimuka sima kubufisa amahera cyangwa kubukenyewe uri sure ko ivyo ntari ivyo si ya je ntavyo nayo nibaza uri umukobwa wowe bimenya gute urumva rero jewe mbayeho mu barabara mwebwe muri abagore muzi kugorana twe turabagabo turagaba donc ma responsabilité yose ni twebwe nous les hommes et vous les femmes vous êtes là mu kutugora seulement les filles les femmes aradufashe nabi hama nkabandi ko ndakora kugira ngo rane gusa ushobora kubukora kugira ngo abanyeshuri biwanyu bakubone yuko usigara mu journalist abanyeshuri biwacu cyangwa entourage yawe cyangwa muhira babone wolo hewe muziko kiasigara mu journalist hewe arashushe wasikora mu Burundi iyo umuntu atagoye gutera imbere cyangwa umuntu yagize none wowe uririmba kugira abantu bakubone pas du tout jewe déjà la musique fait partie de ma life donc la musique c'est mon job La musique c'est mon job, c'est mon travail, donc la musique fait partie de ma life. Ariko ubu ukibona ko jewe
ndi umujournaliste kugira abantu bambone entourage mbone abakobwa none tubazi muhebwe ushaka nyene igihohewe urumva rero ubu abajournaliste bose bo mu Burundi muri kuri micro bose kugira babone ari abantu babikora nk'akazi mugabo rero none nkaho ugitangura wowe uracajya agasixe kwanza uzoza kwire tuvi by'amahera après nyene umaze kumenyekana undazi wowe uracyashyushye nyene hewe muhira bakubwiye yuhe uziko keke twabonye akoranye na lavage muhama mugabo ni bon donc la vache arenze nakwanye nawe baca babiteba baryohe kandi uyu musi wi TV Magic TV arafise ubwenge ararondera ivyana vyiza ivyana vy'ingidi man oya umengo ari ahantu abisuma man ufite isoko muga ntacyo abonye ko hakora umwana mwiza ari abajournaliste b'ibisabuni abakobwa b'ibisabuni b'abajournaliste dakesi ibikashi dake mugabo kweri boy barabona abali bo koresha abajournaliste ba bien man yasha nibiyasha go from ibisupusu ku kintu cy'abana kwekunda kuvuga ivyana supusupu none ushaka mvuga ibihungu je sindi umupede mwenye wose ivyana nkunda cyane nkunda ingidi nkunda abakobwa yafise umugore mugabo abakobwa ndabakunda genre ko nyene yega je sindi yega ndakomeye nurashaka nkunda abahungu none umugore ko yumva mwenye wose kumuvuga ivyana ntibutamake arazi ko ndiko ndavuga utabiri kurakora turamana none murabana nga no tubamana nibi nanda kubaza va yuko dukora ntumvise ko namwise voice okay premier dame atezwa kumenya yuko ngira nkora interview atezwa kumenya yuko nayigeje atezwa kumenya ingene ibintu ko biragenda nongani ko atamaye gutera imfise nari ku telefone akagoma vyumva umva rero nta mwanya w'abana afise on dirait qu'il est devenu sérieux ouais kandi urabona yuko nabaye sérieux sana nyinshi zigenda nyene ntaziyo ziko ziraje l'homme qui traverse la mer sans bateau je suis unique à mon genre mu Burundi bwose ni genda umuririmbyi wa mbere akora ikiganiro kigashimisha abantu mugenda umuririmbyi wa mbere yo la vache genda baze n'abako ayo manu zyo iyo competition beriye je dis quand je dis que je suis unique à mon genre ni nko nakubwiye que je suis la vache originale donc je suis original à mon genre je suis unique à mon genre izina cocaine ndeye kwise gasore akwise cocaine wavyokiriye gute bon twari mareresi navyakiriye gute none yabana byakiriye nabi nari kubishira mu nuze mu muduga wanje on dirait yuko ari ikiyovya bwenge on dirait yuko n'ibiyovya bwenge ubikunda that ari umuntu anyu ibintu nzenya ibiyovya bwenge asa nanje sinzi ngene basi urazi cocaine ngene meze ntayonzi cyangwa urayumva ndayumva naje ntayonzi ndayizima sinema mu ma televiziyo niyo ndayizi urumva nyene umeze neza n'iryo zina bon tranquille none si erega ni ry'amareresi bese uratahura amareresi wewe ndabitahura cyane imbere yanze ko la vache originale inyuma cocaine la vache originale donc ni jewe rero muririmbyi tugiye mu ma comedy cocaine hari inyuma none ndakubaza imbere gukora comedy no kuririmba nta kintu kimwe bikwicira mu buririmbyi uriga yego kwiga no journalisme nta kintu kimwe bikwicira oya naje oya urega biratandukanye nawe erega biratandukanye none ngiye wiga journalisme non si journalisme okay nanje nuko art mugabo wewe ni école journalisme jewe ni art comédie ni art nous a musicien ni art wewe élève journalisme bimezuko ahubwo wewe ni bikugora je biroroshe ko je byose nama art okay je ntibingora nanje isawa turabona uri kurakina amafilme mugo warabihevye kutagina ni episode yandi episode ntashikira cyangwa muri urero bakwirukanye jewe moi je suis l'homme qui traverse la mer sans bateau je ni ashobora kunyirukana jewe nta mwanya afise undi ko ndatigita n'ubuzima wowe wibaza inzu y'abandi no iriki amenyo cyangwa ico kimikro cawe kiringa mu nzu yandi nezo gutigita amara y'igitero no yakuraye amahera yo kwibeshaho no yakuraye ndakunda kwambara nyine dushambara twiza twa bien no dukura nkakora fiko ntigita mugana hariya ndakora hariya muri comedy ndimo kandi vuba muzitangura kumbona mugabo ari ibintu byinshi nari ndimo byinshi cyane apa muhama byiki byo kwimuka byiki umuduga wanje icyo yo antwa afite ibintu byinshi cyane kandi wakona hinduye telefone donc ndiko ndatera imbere pole nkuko bivuze hamenye ukariyongego urabyemeye mugabo wapi gusa abantu benshi cyane baguma bamfaka ngiyo telefone yawe iraboze je nkababwira telefone yanje none nimba yaramenetse hari umunsi ndabarungikira message kaza yamenaguritse message ziza zikomeye bakureke
ngo telefone ngo umusitari muzimya telefone umusitari muzima ariko afise umuduga amamiliyoni no bura 500 canke M yo kugura telefone nayo mbuzi nimba ari uko rero nije ndabishaka mugo naciye mbona umengo ndavuga basi tureka ndabashire basi mu kibanza basi bishaka kasi umengura basaka telefone mugabo rero imbwa nihe byarara kaga telefone kanje shase iyi nayisiga muzu bivuze bigumunsi nkatangura kandi kagendana ALVIN SMITH ufise ama tatouage menshi ku mubiri wawe nkambona nga ku maboko est-ce que ça fait sigura isheneti wambaye afise sigura yego tatouage afise sigura none ushaka nenda kwaje wowe kwambara ikintu udafise sigura wowe ikibazo wewe woja kugura ikintu uvuga tukijya ma cyangwa watikoza kura ukavuga ayo akantu k'urufunguruzo kuyo sheneti mu media nagiye tatouage afa iko ngenda bashire ko mbaza kwanza kumedita nkavuga shaka dessin iyi nkacangenda mwashobora kunchapira ibi ko sishobora kugenda gusa kumutatuwe nkamubwira dessine tout ce que tu veux non nzo kumubwira icyo yo dessine donc icyo umuntu akora cyose abagizemo tete na servant OK kane kakugumunda ndabe tukumvuga nawe wowe ubudakora apart ibintu bya hari ibindi bintu ukora wowe nabindi ni ibinyene ushaka kumakazi narize ndafite diplôme ya AD ni gestion comptabilité ushaka kumakazi ninzi wize vérification des fesses bon iyo ni sur non kandi je narabihebye ubu ntangide nkiverifie ubu ni gestion comptabilité gusa ubu ndi l'homme qui traverse la mer sans bateau kuri kimbegi ako kandi l'homme qui traverse la mer sans bateau non ntuva ko ndi mon genre Udi? Numva ko ndi unique mon genre. Ni wowe nyene ushaka kubigira. Jewe nyene, personne d'autre, nta wundi. Uramaze kumva umusani yitwa Lavage. Kwisi nzima, ntiyabaho. Jewe. Oya izina riba ari iwawe. Lavage, uramaze kumva umusani yitwa Lavage, jamais. Kwisi yose nije nitwa Lavage. Ayo sanga. Uramaze kubona umuduga ngamo Burundi nsoko kokaine nyuma. Jewe nyene. Ikintu cyangazanitse ko za Barcelona, za kokaine ni jewe. Donc ni nkuko umuduga wanje ugize ibisanga akavuga wari wanditse ko kokaine direct bamenya yuko ari umuduga wanje nje ndafise ibintu nisangije abantu bavuga ko ALVIN SMITH mu gukora promotion agira ibintu by'ibisanga ibintu atari ivyo ubavuga ko for example nk'icyo umaze gukora igisanga ndimo yerekana ukuntu atari agashaka guhisha aba fans biwe simaka ko ndakuvye kubimashoni urashaka kuvuga yo naje ntavyo nzi okay ntavyo nzi rero dizo ko atavyo nzi urashaka kubivuga like bakamubona nk'ahantu yagiye mu bintu bitari ivyo yazindutse nko mu musenyi yazibamufashe nk'ahantu ari mu kazu katabaho none si ubuzima niyo buri none ni lifestyle yegaje ndumwana mu misite cyese ndumwana mu gite none nimba aramenyere kujya muri restaurant zisanzwe ushaka nje kujya za hehe zariya restaurant ndayikubwiye no ndiko ndaguha example kuvuga ngo kumusenyi ngo kubuzu nuko nyene je niko bayeho je bigumuje ngenda yo je ndafise ngene nabayeho sivyo wowe nimba muzi kuya ndumusani ndazi ivyo naciyemo ndazi ngene nakuze okay rero nshaka kuvuga ngo kwera umusitare rabube huku mbaho nkuko ndabishaka aramayiruma ari cyuma nshaka mva mu kigobe nkajya kujya mu uterere nkajya kujya mu kinama njyaho ushaka ndasuye wanje donc unavuga yuko umustar ategerezwa kubaho yihishije abantu we ntacyo kubwiye yihishije abantu ni mu mama era mani yihishe oya atacumaye ushaka nihishe mu biki mfire mu nzu fire nizara ni mpimba ndimo nibike nibundekere tu nyanya ndasara ndasohoka abantu bambone nibiki ndekari mureke shari ivyo byiwanyu by'abastyle kwindekera mu nzu ngo ari muri za showbiz chez toi uzaguma muri showbiz usaga n'intambara yabaye mu gihugu utabizi kubera uri mu nzu usange hari indege mbora ziko kera hari indege zaca hejuru zigasesa amahera rero uzoguma mu nzu abandi bakora amahera baba y'amabosi wowe sohoka ukenye ngo uri mu za showbiz z'ubusani uguma ngaho sha urafise ivyugya niyo mpamvu wibundekera mu nzu ngirewe nzayerera nzatigita sha n'ubugesera bwaduke donc kuva utangura umuziki ubu mustar abantu bakumenya ntakimwe gitsindura ibiki wagumye kujya nyene nahinduye gusa dread nizo nasize uko kera nk'ikiga nta dread nari ifise ba munyeshuri nyene ntavyo kuguma mu nzu guys aratembe ndasara naho mama hera no kwabya yagumane moi je vais sortir ndasara yo reka we nuraja mu gasho
urabona ntuzenya babandi basaba bivuga ngo je showbiz muzu uzo mutware mugashura bingene yarira mugashura none ntimuguma hano hamwe uzuraba reka sha ivyo bigira sha kubera baziko afungura muramuhaze sha muhaze kuri hip hop yo mu Burundi uyibona gute igeze none wowe nk'umujournaliste wowe uyibona gute mbajije wowe nk'umuririmbyi none nawe mbajije wowe nk'umujournaliste akurikira amakuru y'abaririmbyi wowe uyibona gute Alvin umuntu akobajije wowe umwishe wowe none nk'umujournaliste yego urakurikirana ibikorwa by'abantu none rap ya Burundi ubona gute ndibona neza nje ni neza antuka donc iwawe nangazo kihari iwawe ni nyinshi okay donc la complete mu usanga inyishu ifise wewe nyene yandashaka kubaza nka wewe urashaka kubona ibintu biri indani ko muri uririmba ndashaka kubona je mona yi salade antuka Alvin kuri Muhammad kiko wagize wambaye itipo niki wewe ndakubaza ijipo zigenewe abakobwa gusa nyene ipantaro zigenewe abahungu abakobwa n'abakobwa mwasatse ipantaro niza abahungu amajipo n'abakobwa araba wambaye ipantaro washatse kutwinjira kuko nyene mu mutwinjirira naje nakemvuga kubera iki mwambara ipantaro yacu mwambara ama-t-shirt ko iki mutagiza kwambara ibihobe byanyu n'ibijipo byanyu mugwa mwambara impuzu zacu natwe tuzakwambara izanyu urumva rero tugwitega mu bisiza muri twasohotse uyikonse wambaye igitenge ni robe mugore wanje ndayitaye none ndafata hari numwe mfata none sizo wanambaye zo bandi gusa nzokubaza sinambaye urambaye none problem uniza abakobwa wa musazi wasara ambara ipantaro niza abakobwa niza abahungu bose okay n'amajipo n'amakanzu na yabose ugomba bigira ibya bose ubunyene monami sinambaye ijipo nimwe ayibonye okay ikanzu muri coming soon. Oh my god uzitege none ko atari umwe mfata ugira nzoba niyurukiye umuduga wanje niyambara ikanzu n'umugore wanje canke mama wanje bavuge ngo turagufashe ninde hari umuntu ma nivye bazondaba bareke ejo bambone ejo bazomenyera nundi muntu avuge labashara yambare tuyambari none ugira je no buri mpuzu nambara mbonye impuzu y'umugore wanje yagikanzu umuntu weke kuyambara okay uri siko bigira mweni mba mwasaza je ndambara ninda mfata mweni bambara mpano yacu muzigene ubipantaro zikaye zizivye kubera mwebwe agomba twinjirire natwe amakanzu yashoboye kuyambara mwaragiye muratwara udutriko uwo n'imipira yacu murambara amakoti muraja ngaho mukagira mukamudifya mukambara tuzakwambara amakanzu n'amajipo nta numwe azadufata ako kamubye bahungu bakumve bana uko bitazokundanya marimenya je nzozamba none ugira ndazomfata kweki none wahisemo kwambara ijipo kweki wahisemo kwambara ipantaro Deo kwari numva ndi comfortable. Najewe ni kubera iyo numva nyene ko yari ibereye ko ndayifya muri clip yanje. Kwe kuririmba Muhammad. Muhammad none kubera iki ndirimba Muhammad none Muhammad ntuzishari. Ya. Wasi. Cyakubaza mu journaliste umuntu muze abandi ba journaliste. Abundi mugenda ndamubazije ivyo. Yes sir. Wowe ushize muri logique umva ari biki? Numva ari Muhammad. Numva ari Muhammad. This man. What I dire tellement que. Cyane. Cendagoye cyane. Okay, uheruka baragufunze bagufungiye iki? Wewe wumvise ko bamfungiye iki? Cyenda kikwibaza wewe nta wundi nawe bajije. None wewe umenya gute ko bamfunze utazishywa? Nabimenye ko bagufunze avuga nzogenda kumubaza Alvin igituma bamufunze. Baramfunze niyo mpamvu nacyemva yo bukeye kubera atacyo niyagiriza. Yari erreur rero. Antuka basha kubanyihenzeko. Okay. Tukushimire rero akoze. Antoine je ndabashimiye cyane ni ryambere nkwaye n'umukobwa mwiza. Ni ryambere ukoze ngira ngo unyishushe ibintu bitabaho. Antuka gitamenyeranye je nikomeze jewe abo tumenyeranye baraza ama question wewe arundi bakorana n'uyo yarirutse. Yaragihe byariruka. Numwibuka none. Sinenda kuvuga izina. Bawo jewe jewe mutamenyereje mindo gisina kwaka. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci à vous aussi. Et il faut arrêter d'habiller à ma panaro yacu na t-shirt yacu sino zokwambara amakanzu yanyu. C'est tout. Merci beaucoup. Amakanzu muyambaye turabaretse. Bwira abakunzi badukurikirana. Abakunzi bi TV. Sha umusiyo waho je ndashaka kumenya no phenomena akoresha kuzara akoresha abakobwa beza gusa. Na mukobwa w'isabune arakoresha udukobwa gose ngumba mbona akoresha tu journaliste twari twiza. Tuzobakamisha. Aho ntacyo mvuze. So, fans de Magic TV, ndabakunda cyane aviniwe gukora interview karyoha ngo bagacabaza ngo wa musore wacu. Ndabakunda cyane rero muze mu mukurikirane murabintu yagiye ari ishuri ngene bikaze. Ciao.